Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko akiri niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo 13:8. Ikete rizunguruka 21 Ndamukiza 1980. Uguherahezwa kw'ishengero ry'abana b'imfura. Bene data na bashiki banje mu mwami Yesu, bagenzi ndabaramukije mu rukundo mw'izina ry'igiciro rya Yesu Kristo. Uno munsi turashaka kwihweza ku ijambo ry'Imana ryo mu Baheburayo igice ca 12 umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 24. Ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mw'ijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Umuntu wese avyitegereje ubwa mbere biboneka ko hoba ari mw'ijuru, aho intumwa yerekana hano ishengero ryatunganijwe mu gihe vy'ukuri ryari rikiri kw'isi. Pawulo niwe yahawe uguhishurirwa kw'ibanga ry'ishengero kugira ngo arizane gushika ku gutunganywa. Niwe kandi Imana yakoresheje kugira ngo yandike ukuri kw'ibwina kw'ijambo ry'Imana, muriko harimwo ugutoranywa, ukumenywa uhereye kera, uguhindurwa kw'imibiri be n'izamurwa. Ibyo Mose yakoreye ikoraniro ry'Abisirayeli ryari ryakoranijwe rihamagariwe kuva muri Egiputa mu isezerano rya kera, nivyo Pawulo yategerezwa kuba mu nyuma kw'ishengero ry'Imana mu isezerano rishasha. Turihweza kuri ivyo bintu kugira ngo ntihagire ikibanza twosiga amadidane no kutizera ku mwana w'Imana wese uwo hashingiwe ku burenganzira bw'imfura. Rero birerekanwa yafashe igihagararo co kwizera. Mu nyandiko ya Bibiliya iri hejuru tubona ko ijambo abana b'imfura risa naho rifitaniye isano n'ishengero ry'Imana nzima. Reka dusuzume neza iki ciyumviro, kuko uhereye ku itanguriro Imana yashize umugisha vy'umwihariko ku bana b'imfura. Mu by'ukuri isezerano yari yarigize ridafatiye ku casabwa na kimwe, ariko ryari rifatiye ku bitegekanijwe mbere. Igihe Imana yarungika Mose ku mukuru wa Egiputa, yamutegetse kubanza kuvuga ati, uku ni Uhoraho avuze, Isirayeli ni umwana wanje, imfura yanje. Ndakubwiye nti reka umwana wanje aje kunkorera. Kuvayo igice ca 4 umurongo wa 22. Uku niko Uhoraho agize, yagumana na Isirayeli kandi igumana n'ishengero uhereye ku ntango y'ubutumwa bw'Imana ku bana b'imfura bose, kandi bifise agaciro ku bahungu n'abakobwa bose b'Imana gushika ku iherezo. Birashobora gusa nkaho bitamenyerewe kuri bamwe yuko atari gusa imfura z'abana, ariko niko byari biri no kuburiza bw'ibitungano byafatwa nk'ivyejejwe kandi bigomba kumwegurirwa. Ivyo bifise insiguro yihariye, kuko uburiza bw'ibitungano bwatangwa nk'ikimazi ku bw'abana b'imfura ba Isirayeli. Muze murebanurire Uhoraho Imana yanyu uburiza bwose bw'icitwa ishuri buvuka mu masho yanyu no mu mikuku yanyu. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukoresha icuburiza bwo mu masho yanyu, canke ngo mukemure icuburiza bwo mu mikuku yanyu. Uko umwaka utashe, muze mubirire ahantu Uhoraho azotoranya muri imbere yiwe nyene, Uhoraho Imana yanyu, mwe nabo mu ngo zanyu. Gusubira mu Vyagezwe igice ca 15 umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 20. Ubwoko Imana yari yahumekeye uburenganzira bw'imfura nk'ubushake bwayo,
bwategerezwa gutanga mu kimazi cy'impongano ku mashuri n'amasuguru y'uburiza, bakabirira aho yari yategekanije. Yesu Kristo umwagazi w'Imana atanga nk'umwana w'imfura amaraso yiwe n'ubuzima bwiwe ku bwacu, maze aravuga ati, nukuri ndababwire, nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe, nta bugingo mwugira muri mwebwe. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo buhoraho, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Yohana 6:53-54. Turazi twese ico ivyo bisigura. Benshi mu basoma Bibiliya ntibagaba kuri shingiro ku mwana w'imfura. Byari byamaze kwerekanwa mu kimazi ca mbere cemewe n'Imana, kandi Abeli we azana ishikanwa ku ntungwa z'uburiza mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Itanguriro 4:4. Kuba ushaka kuba w'imhemu, havyuka urumuri rw'umuco mu mutima w'umwiza mwinshi. Abeli ariwe yari afise uburenganzira bw'umwana w'imfura, yazanye nk'ishikanwa izuburiza nziza cane zo mu mukuku wiwe. Ni kubwo kwizera Abeli yashikaniye Imana ikimazi kiruta ica Kayini. Niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugororotsi, hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga naho yapfuye. Abaheburayo 11:4. Nta muntu n'umwe yategerezwa kwigisha Abeli. Mu sobanuro ya Bibiliya, ukwizera si ijambo ritagira ico risobanura ku buryo umwe wese ashobora gukoresha uko ashatse, ariko biratandukanye. Ni guhishurirwa Imana itanga bijanye n'ivyo igomba. Imana yemera amashikanwa atanzwe mu kwizera. Abeli nk'uwa mbere yabaye akarorero ku bana b'imfura bose. Uhoraho arabagiza Abeli hamwe n'ishikanwa ryiwe. Itanguriro 4:4. Umutima wacu ntugurugumba iyo dusoma ivyo vyanditswe. Umwami arabagiza Abeli, yari yashikanye uburiza bwo mu mukuku wiwe. Ivyo bitwibutsa ijambo umwami yabwiye Mose, ngirira ubuntu uwo nagiriye ubuntu, n'imbabazi uwo nagiriye imbabazi. Kuvayo 33:19. Ariko ntiyarabagiza Kayini hamwe n'ishikanwa ryiwe. Kayini ararakara, mu maso hiwe ariraburanirwa. Itanguriro 4:5. Ivyiyumviro bitaboneka byari biriko biragwira mu mutima wa Kayini, byaseruka mu maso hiwe. Urwanko, ishari, inzigo, ivyo ntibishobora guhishwa, vyishira ahabona, bikaza hejuru aho biseruka bikaboneka. Inyuma yaho niho dusoma aya majambo ababaje ngo, Kayini agurukira kuri Abeli aramwica. Guhera ku ntango habaye imbuto zibiri n'amamuko abiri atandukanye. Nivyo umwami ashira bundi busha imbere y'amaso yacu mu mugani w'umubivyi muri Matayo 13. Kuri ivyo twoshobora kuzana ivyumviro vyinshi n'imirongo myinshi ihambaye, ariko turagomba kuguma ku cigwa c'uburenganzira bw'imfura. Rero kubw'ivyo duhindukire turabe kuri Esawu na Yakobo. Yakobo aravuga ati, ngurira uyu munsi umugabane wawe wo kuba samuragwa. Esawu aramwishura ati, ndabangira mfe, none ibyo kuba samuragwa bizomarira iki? Itanguriro 25:31-32. Biraboneka ko Esawu atacu yari yatahuye kubijanye n'umugabane w'umwana w'imfura. Kubijanye n'urupfu, Yakobo yarazi ko ashobora gupfa co kimwe n'abandi bantu bose. Yakobo aravuga ati, banza undahire. Esawu aramurahira, amugurisha ko umugabane w'imfura. 33.
ikintu ataco cari gisiguye kuri umwe cabaye ic'agaciro ku wundi. Nk'uko tubizi byari mu mugambi w'Imana. Yakobo na Esawu bavutse aramahasa, naho Esawu ari we yari bukuru. Yakobo yaje amufashe agatsintsiri. Igihe Rebeka yari arindiye kubavyara, yagiye kubaza Uhoraho amwishura ati, inda yawe irimwo amahanga abiri. Itanguriro 25:23. Yakobo umuriganya yari umuntu yitekaniye, ariko yarazi ico yarondera, kandi ivyo ntivyava kuri we ubwiwe, ariko vyava ku buntu bw'Imana. Usoma ino nkuru mu buryo bw'ubwenge agacubanza nk'umuntu yoshobora kuvuga ati ivyo vyose vyari uburiganya, kandi Yakobo yarabeshe mwene se. Nubwo biruko uwizera ukumenywa mbere abona ibintu byose mu buryo bw'Imana. Intumwa Paulo yaronse kandi uguhishurirwa kw'Imana kuri uko kuri kwa Bibiliya, kandi biciye ku nkuru ya Esawu na Yakobo. Kandi abana bataravuka, batarakora iciza canke ikibi, ngo ivy'Imana yagabiye itoranya bibeho, bitavuye ku vy'abantu bakora, ariko vyavuye kwihamagara Rebeka yabwiwe ngo bukuru azoshumbira butoyi. Abaroma 9:11-12. Gushikaho turashobora gukurikira ico Paulo yerekana. None bimeze bite iyo yisunga ijambo rya Maraki igice ca mbere 2-3 akandika ati, nakunze Yakobo nanse Esawu. Aho niho bigoreye gutahura. Ninde atarose icyumviro c'uko Imana idakorera mu kugororoka? Ariko dushira ubwoba, ico Imana ikora cose kiratunganye. Ni neza neza biciye muri ino nkuru insobanuro y'umugabane w'umwana w'imfura turayerekwa neza cane. Imana yagenye ibintu byose hakiri kare, ishingiye ku vyo izi byose, ikurikije ubushake bwiza bwo kugomba kwayo. Yari izi uzokwizera n'utazokwizera, uzokwakira agakiza n'utazokemera. Ku mugabane w'umwana w'imfura wari ufatanye no gushaka umugisha w'umwana w'imfura, ari byo byerekeye mu bundi buryo ko Samuragwa yahabwa mu magabure imigabane ibiri ikurikirana, gusubira mu Vyagezwe 21:17. Mu Itanguriro igice ca 27 turashobora kubona ingene Yakobo yaronse biciye ku bwunge umugisha w'umwana w'imfura yahawe na se wiwe Isaka, mu gihe yari atakibona kubera ubusaza. Ivyo nivyo gucirwa kwiteka mu maso yacu, ariko imbere y'inyonga z'Imana byarayihimbaye. Isaka yaravuze amwe muri aya majambo: Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku bibobori vyo mu ndimiro, hakikimbe impeke na vino, amoko azogukorere, amahanga aza kwikubite imbere, uze uganze abo muvukana, bene nyoko bakwikubite imbere. Uzokuvuma wese apfumwe, uzoguhezagira wese ahezagirwe. 28. Umugisha wasa n'ubuvugishwa kandi waturwa munsi yo guhumekerwa na mpwemu w'Imana biracari nuno munsi ku Isirayeli, aribo bakomoka kuri Yakobo. Uhezagira Isirayeli arahezagirwa, uyivuma aravumwa. Ico Imana yahezagiye kiguma ibihe bidashira gihezagiye. Isaka amaze guhezagira Yakobo, Esawu nawe araza imbere ya se, nawe aramubabwira ati, urinde? Aramwishura ati, ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda agashitsi, ategwa n'ubwoba. 32. Iyo dusomye ino nkuru gushika ku mpera biradutangaza cane. Isaka yabwiye Esawu ko yamaze gutanga umugisha w'umwana w'imfura awuha Yakobo. Esawu yumvise ayo majambo ya se, atura akaborogo, araturikisha, ararira, abwira se ati, mpezagira nanje data.
umurongo wa 34. Biboneka ko yatahuye ako kanya akamaro k'umugabane w'imfura. Mbega yumvise amerewe gute igihe hasohoka inyishu ngo mwene wanyu yaje n'ubugunge kandi yagutwaye umugisha. Umurongo wa 35. Ubwa mbere Yakobo yambuye mwene se Esawu umugabane w'umwana w'imfura, hanyuma amutwara umugisha w'umwana w'imfura. Uri mu mugwi w'abana b'imfura azoronka umugisha wuzuye w'Imana. Esawu abwira se wiwe ati, none nurya mugisha wonyene wari ufise data, mpezagira nanje data. Umurongo wa 38. Ino nkuru iratwereka neza agaciro k'umugabane w'umwana w'imfura. Imana ihezagira benshi mu buryo bwinshi, ariko umugisha w'umwana w'imfura ni umwe gusa. Muri no minsi benshi bazovuga imigisha, ariko nyuma y'ivyo bazurira baboroge. Kuri Esawu isaha yo kumenya yashitse yacerewe. Igihe cyo guhabwa umugisha cari carenganye, igihe c'amarira cari gitanguye. Hariho benshi bita Imana se wabo, ariko atana kimwe bazi ku mugabane w'umwana w'imfura w'ishengero ry'ukuri ry'Imana, kandi batanifuza umugisha w'abana b'imfura canke batanawitaho na gato. Nubwo biruko mu gihe co muri nankana bazobura uwo mugisha, nabo nyene bazoboroga bicuze. Turabiye ku vyabaye kuri Kayini na Abeli, twabonye ko ukwizera nyakuri ari uguhishurirwa. Abeli yaguhawe n'Imana. Imana imaze kwemera ikimazi ca Abeli, Kayini amugirira urwango. Dusanga ibisa n'ivyo mu vyabaye kuri Yakobo na Esawu. Turasoma ku murongo wa 41. Esawu agirira urwango Yakobo kubwo umugisha se yari yamuhezagiye. Uno munsi naho nyene hagati y'abizeye ko Imana ari se wabo, umwe aba umwansi w'uwundi kubwo umugisha umwami yamuhaye. Muri Yakobo se w'imiryango 12 tubonamwo igitutu c'umugambi w'agakiza mw'isezerano rishasha nk'uko Imana yabigabiye. Abanyamahanga barinjabukira ku mugambi w'agakiza w'Imana. Paulo avuga ku Bayuda, nibo Bisirayeli, ivyabo no gucika abana b'Imana n'ubwiza n'amasezerano no guhabwa ibyasezeranye. Abaroma 9:4-5. Imana yahumishije amaso ubwoko bwa Bisirayeli kugira ngo dushobore kubona. Bashibuye Kristo umwana w'imfura kugira ngo turonke uburyo bwo kumwakira. Imbere yuko turaba kino cigwa mu isezerano rishasha, turagomba gushimika ko Yesu Kristo ari we yari umwana w'imfura, kuko abo yamenye kera yabageneye gusa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo uyo abe imfura muri bene se benshi. Abaroma 8 umurongo wa 29. Ujya mugisha nyene wari kuri Kristo umwana w'imfura wateguriwe abo bose bahawe n'ujya mpemu umwe umugabane w'imfura. Ntitugomba kwihweza imirenzako ivyuko turabana b'Imana nk'uko bikorwa hose, ariko turahabe kubijanye n'ishengero ry'abana b'imfura bavugwa mu Baheburayo 12. Abana b'imfura bafise uburenganzira bwo kuragwa ivy'Imana kandi bahawe umugisha muri Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa. Yaduhezagiye imihezagiro y'ubwoko bwose y'imhemu ahantu ho mwijuru muri Kristo. Abanyefeso 1:3 umurongo wa 3. Abahezagiwe b'umwami bagendana amasezerano y'Imana, n'abaragwa b'Imana, n'abaraganwa na Yesu Kristo. Bavyawe na mpemu w'Imana umwe kandi bakira uwo mpemu yera ku rugero rwuzuye. Kandi ntimwahawe mpemu w'ubuja kugira ngo mube mugitinya, ariko mwahawe mpemu wo gucika abana b'Imana, adutakisha ngo aba data. Abaroma 8 umurongo wa 15. Mu gice c'icenda c'Abaheburayo ubwa mbere havugwa ibimazi byatangwa mu isezerano rya kera, hanyuma hakavugwa Kristo nk'ikimazi c'isezerano rishasha. Ariko amaraso y'impene canke y'intama
si yamushikanye ahera cane, ariko yahashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa, yironkeye ugucungurwa kw'ibihe bidashira. Umurongo wa 12. Amaraso y'ibikoko ntaco yazana atari ukwiyuzuza ku mwanya muto, ariko ni Kristo yabaye umucunguzi ubwiwe, wo abahanuzi bari barahanuye ko azozana ukubohoka n'agakiza. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana abitewe na mpwemu ahoraho ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa vy'impfagusa biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Umurongo wa 14. Mw'isezerano rya kera yari imyagazi y'intama y'uburiza itagira agasembwa, niyo yashikanwa by'igihe gito nk'ibimazi byo gutwikira ibyaha by'abana b'imfura b'Isirayeli. Ariko hano ni umwagazi w'Imana utagira agasembwa, umwana w'imfura, umwana w'Imana yamenye amaraso y'Imana rimwe burundu. I Golgota habiriye ukubohoka gutunganye kw'abana b'imfura bose bashikanywe ku gutunganywa ibihe byose, kuko kubw'ikimazi kimwe arico yatunganishije rwose aberezwa akazoshitsa ibihe bidashira. Abaheburayo igice ca 10 umurongo wa 14. Abana b'imfura bose barabohotse, bogejwe nawe biciye ku maraso yiwe, bezwa n'ukuri kw'ijambo ryiwe ryahishuwe na mpwemu, kandi muri we baratunganye rwose, baruhukiye ku gikorwa c'ubucunguzi caherahejwe n'Imana. Yatuvyaye nk'uko yabigombye, yaratubohoye kugira ngo tube umushuzo w'ivyo yaremye. Yakobo igice ca 1 umurongo wa 18. Umwagazi w'Imana utagira agasembwa niwe yatubohoye. Twe twari twaraguye nka Yakobo, we atagira icaha yaratubabariye kubw'ubuntu, yaduhaye impano yo kuba abana b'imfura. Murabona, yatanze umubiri wiwe w'umuntu n'amaraso yiwe y'Imana, nk'uko handitswe mu Baheburayo igice c'9 14, kubwa mpwemu ahoraho. Izo nkomezi za mpwemu w'Imana ahoraho nizo zirema muri twebwe ubuzima bushasha. Isezerano rya Data, umubatizo wa mpwemu yera, uwo umwami Yesu yavuze, niwo mugisha w'abana b'imfura, kandi uwizera wese awufise ko uburenganzira uhereye ku butumwa bwa mbere ku munsi wa Pentekote. Kandi si vyaremwe gusa, natwe bafise umushuzo wa mpwemu, natwe turanihira mu mitima twifuza gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Abaroma 8 umurongo wa 23. Abizera bari mu mushuzo baronka mpwemu yera nk'ingabire y'umushuzo, n'uwo mugisha w'Imana ku bana b'imfura. Ufise by'ukuri mpwemu yera ku rugero rwuzuye azobona neza neza ibikorwa ndenga kamere nka bya bindi nyine. Turashobora gusoma kuri ivyo Abikorinto ba mbere igice ca 12 na 14. Ntibijanye no kwizera ijambo mu buryo bw'ubwenge, ariko mu vy'ukuri mu kwegukira ivyo Imana yasezeranye. Nubwo i Golgota hasohorejwe ugucungurwa kw'ibihe bidashira, turacarindiriye ukubibamwo burundu, nukuvuga uguhindurwa kw'imibiri yacu. Kuko twebwe abari muri uru rusago tuniha turemerewe, suko tugomba kugwamburwa, ariko tugomba kwambikirwa kuri go ngo igipfa kimigwe n'ikidapfa. Kandi yaturobanurije ivyo nyene ni Imana, yatugwatirije mpwemu. Abikorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 4 gushika ku murongo wa 5. Abo bose bafise uburenganzira bw'abana b'imfura baronka isezerano rya Data, umugisha w'abana b'imfura, uko byabaye kuba Kristo bo ku ntango ku munsi wa Pentekote n'imisi yakurikiye. Mpwemu ni ngwate, umushuzo ni cankenerwa kugira ngo habe guhindurwa k'umubiri. Ibyabaye kuri Kristo we mushuzo bizoshika kuri abo bose biwe nabo nyene nk'imishuzo.
ariko umwe wese mu kibanza ciwe, Kristo nk'umushuzo, hanyuma abakristo igihe azogarukira. Abikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 23. Nk'uko isezerano ryose ryo kuri Kristo we umutwe w'ishengero ryasohoye, uko niko ku ngingo zose z'umubiri wiwe hazosohora isezerano ryose riwerekeye. Ihamagarwa ryacu rya nyuma nuko tuzohindurwa tugasa nawe neza neza nk'uko yaronse umubiri w'izuka akaduzwa mu bwiza, uko niko atagukekeranya imibiri yacu ipfa izohindurwa tukaja kumusanganira. Kandi mpwemu wazuye Yesu mu bapfuye aba muri mwebwe, uwo yazuye Kristo mu bapfuye azohesha ubuzima imibiri yanyu ipfa kubw'uwo mpwemu aba muri mwebwe. Abaroma 8 umurongo wa 11. Uhereye ku gutangura kw'ishengero rishasha mu isezerano rishasha, turafise intumwa nk'ibishinga ntayo ko Imana ari y'ukuri ibihe bidashira. Mpwemu w'Imana azosubira gukora ku mpera nk'uko yakoze ku ntango, akoreye mu mpano no mu bukozi nka buriya nyene. Mu majambo haboneka ivyumviro bitandukanye ku bijanye no kwakira mpwemu yera, ariko iyo Imana ikoze ibikorwa vyoguma ari bya bindi. Mu byo Imana ikoze nta gihinduka. Ku batoranijwe n'Imana, abo yamenye kera, mpwemu yera niwe kimenyetso c'Imana. Niwe yadushizwe ko ikimenyetso kandi itugwatiriza mpwemu wayo mu mitima yacu. Abikorinto ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 22. Si ikimenyetso gusa ariko ni ikimenyetso cayo. Si mpwemu gusa ariko ni mpwemu wayo. Ahavugwa abana b'imfura banditswe mu ijuru, abatoranijwe kera imbere y'uko isi ibaho, ngo bazobe abahungu n'abakobwa b'Imana. Aho hose habaye ugusukwa kwa mpwemu yera, abacunguwe babatizwa mu mubiri umwe. Si umubatizo usanzwe wa mpwemu, ariko n'umubatizo w'umuriro, aho ingingo zose zishongeshwa ngo zicike irobe rimwe, iryo rimwe rihinduke icaremwe kizima, arico mubiri wa Kristo. Uguherahezwa kw'ishengero ry'abana b'imfura bizosohozwa mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana niwo mugozi wo gutunganywa rwose udashobora gucika. Kubera turi hafi cane y'ico gihe gihebuje c'ubwiza co kugaruka k'umwami Yesu Kristo, kandi igihe cose tukaba dushobora kubona uguhindurwa kw'imibiri yacu no kuzamurwa kw'ishengero. Igihe cose duhore dusoma Abikorinto ba mbere igice ca 13, kandi twambaza Imana ngo ishire mu bikorwa ijambo ryayo. Yaba uri ahantu ha wenyene canke ukoranira hamwe n'abandi bene data n'abashiki bacu, twifurije mwese imigisha itagabanije y'Imana. Yesu ni muzima, yarazutse. Turabaramukije bivuye ku mutima nk'uko yahoze abikora. Amahoro abe muri mwebwe, ubumwe mu rukundo rw'Imana. Mwene Data Ewald Frank.